Abarundi barenga gato miliyoni 8. Abahinga bakurikirana igwirirana ry'abantu barerekana ko hadafashwe ingingo ziboneka zo kuvyara ku rugero dushobora kuzoba tugeze ku miliyoni 20 mu mwaka w'ibihumbi 2050. Abo bantu ikirenga turavye uko Uburundi bungana. Harabibaza ko ikibazo cyo kurondoka ku rugero ari ikibazo c'abakenyezi gusa. N'umugenzo mubi dukwiye gusezerera burundu. Ari naco gituma duhamagariye abakenyezi co kimwe n'abagabo babo kwijukira umugambi wo kuvyara ku rugero. Kuvyara bake bashoboye kurera neza no kwigisha neza. Ihangiro leta y'u Burundi yihaye mu nteguro yayo kuvyerekeye igwirirana ry'abantu nuko gushika mu mwaka w'2025 ata mukenyezi yorengeje muri rusangi abana 3. Mu ntumbero y'uko abakenyezi bafata koko mu minwe ivyerekeye ubuzima bwabo, tubahamagariye gushigikirana, barangwe n'umutima w'urukundo, maze baje hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere. Nakare ngo ukuboko kumwe ntigukoma amashi, kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Turabasavye guhimiriza imiryango kuvyerekeye ingaruka mbi zo kwibaruka ntahekana n'ingaruka nziza zo kuvyara ku rugero. Abakenyezi aho bari hose tubasavye kuba koko inkingi zamye zikingira imiryango n'igihugu mu kureranira na karengo. Wanka kurerera abandi ukabura nawe ukurerera, kandi ngo umuntu asoroma ivyo yateragiye. Muhimirize abakenyezi kwijukira gupimisha imbanyi ku neza y'amagara yabo ndetse no ku neza y'ibibondo bibungenze, tutibagiye kubandanya umugenzo mwiza wo kwibarukira kwa muganga. Mugaragaze amabi yose akorerwa abakenyezi aho muherereye, muhagararire agateka k'umukenyezi. Wa mugani ngo niko zubakwa, tuwusezerere burundu. Dukeneye kubona ingo zifashe neza, ingo z'akarorero, ingo zuzuye akamwemwe.